Shengero ry'Imana ndasuye kwaramutsa mwese amahoro y'Imana. Yesu nabahezagire cyane. Murumva ko Imana iri hano. Imana ishimwe cyane. Turasuye kunezererwa Imana kubw'ibihe byiza. Imana yacu iragororotse. Migabo idufise ko ni amahoro. Iragomba kudufasha, iragomba kutunezereza, iragomba kutwambika, iragomba kuduha ibidufasha byose kugira ngo tuzoshike mu ijuru. Muhigwe n'umuntu ari karazigama ya majambo tumaze imisi twakira kuko Imana yatwimveye kivyiza. Hanyuma rero fisa amajambo aboneka mu cete candikiwe Abaheburayo ngo tugiye gusoma muri uyu mwanya nyuma y'ibyo tumaze kwakira bitari bike uyu munsi Imana duhaye. Abaheburayo gice ca 3 turasoma duhere ku murongo wa 12 kuja ku murongo wa 19. Abaheburayo gice ca 3 murongo wa 12 kuja ku murongo wa 19. Mu nimero 249 mu isezerano rishasha avuga ngo uko dukwiye kubangiriza ivyizigiro gushitsa kwiherezo. Bene data, nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera mutera kureka Imana nzima, ariko muhanurane uko bukeye icitwa uyu munsi, ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha. Kuko twacitse abasangiye Kristo namba tubangirije gose ivyizigiro vyacu twatanguranye gushika kwiherezo. Bikivugwa ngo uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nkuko mwayikomantaje mu gihe cyo kuratsa. Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Mbega sabavuye muri Egiputa bose barongowe na Mose? Kandi ni bande yagiriye umwikomo imyaka 40? Sabacumuye mivyimba yabo igahindikirana mu bugaragwa. Ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo? Sabatayumviye kandi tubona ko batashoboye kubushikamo kuko batizeye. Dusome igitabo cyo Kuvayo. Kuvayo turasoma cya gice ca 13. Kuvayo igice ca 13 turasoma duhereye ku murongo wa 17 uja ku murongo wa 22. Kuvayo gice ca 13 murongo n'uwa 17 uja ku murongo wa 22. Avuga ngo Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa. Nuko rero Farao amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira ica mu gihugu ca Filisitiya n'ahariyo yarirashe. Kuko Imana yumviriye yivuganije itabantu boye kuzohava bicuza boye babonye intambara bagasubira muri Egiputa, ariko ibajana izingu ibacishije mu nzira ica mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu ca Egiputa. 20 bava Isukoti bashika basagazi Etamu aho ubugaragwa butangurira. Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira, mwijoro yabaja imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mwijoro. Imana yacu nishimwe.
Fise iri jambo tugiye kuvugana kuri uyu mugoroba rivuga kubangiriza ivyizigiro vyacu gushika kwiherezo. Kubangiriza ivyizigiro vyacu gushika kwiherezo nico kizorinda umuntu w'Imana atanga urugendo kugira umutima mubi, mutera kureka Imana nzima. Aba Baheburayo novuga nti nabuzukuruza bakomoka kuri rya miryango 12 y'Abisirayeli, babandi bamara imyaka 130 muri Egiputa. Hanyuma rero barasenze barasubira barasenga. Hanyuma igihe gikwiye kigeze Imana ihamagara Mose kugira ngo abakure muri ico gihugu, abarongora abatwara mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma rero uwandikiye Abaheburayo no kuvuga yabandikiye ari ubwoko bw'Imana, abantu bakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo igihe ari karagenda mu isi, barabatizwa bitwa ishengero ry'Imana. Bitwa ishengero ry'Imana, mugabo kandi babaho mu bihe bigoye. Byari ibihe vyihamwa, byari ibihe bitaraboroheye. Hanyuma rero Abaheburayo bagize ibibazo byinshi muri ico gihe, ndetse abatari bake barareka Imana kubw'intambara bariko baracamo. Wabandikiye rero arabahanura ababwira aya majambo, ariko mu guheza arabibutsa basekuruza babo ivyabashikiye igihe bariko barava muri Egiputa baja mu gihugu yabasezeraniye. Nukuvuga urwo rugendo nasomye ngo Mose yari kubarongora mu minsi 15 bakabashitseyo, kuvuga indwi zibiri bari kubinjiye igihugu. Hanyuma rero Uhoraho ngo arivuganya ataba abantu batanguye uru rugendo, ndabona ko batwaye ibigwanishwa, mugabo ndavye ndabona ko imbere yabo ari kibazo, kuko igihugu ndabahaye cyuzuye abantu, kandi abantu batigeze bagwana na rimwe, bamye bahura n'ibibazo byo gufatwa nabi nk'abaja, mugabo nta ntambara bigeze bagwana na rimwe. None batagwanye intambara ntibashaka kuzohagarara imbere y'abansi babo ngo babatsinde binjira igihugu. Maze Uhoraho acabwira Mose, atewe Mose, iyi nzira umenyereye siyo nkeneye ko bacamo. Imana ifata ingingo yuko abo bantu baca mu bugaragwa muri formation yayo. Uko muranyumvaga yemwe? Imana ibacisha ahantu bazoruha, bazobabara, bakamererwa nabi, kugira ngo bakomere, bizotume binjika ibitugu imbere y'abansi babo. Urwo rugendo rero niko uwandikiye Abaheburayo yari karabibutsa ingene benshi muri abo batewe iryo teka bahidikiraniye mu bugaragwa. Nukuvuga bakuye ikirenge muri Egiputa, abashitse mu gihugu mwasomye ngo ni bangahe? Babiri. Nukuvuga Bibiri tubwira ko abagabo baharuwe bakiva muri Egiputa ngo vyari 600 udashizemwe abana n'abagore. Hanyuma rero iyo nzira Imana ibacanyemwo yari itandukanye niyo Mose yarabacanyemwo. Nukuvuga mu yandi majambo Imana niyo yabicishije magerageza ubwayo kugira ngo bakomerere mu bugaragwa, bazoshike barakomeye. Nagira ngo ndababwire kwirije utwo turakorera, umuntu atakomeye ntazorishikamo. Amen. Umuntu atazorondera inkomezi ngo akomere, ntashobora kurishikamo ntibikunda, hazoshika abahitsi.
Uhoraho rero amaze kubacana mu nzira yiwe aca bashira umurongozi imbere, ngo abashira inkingi y'igicu imbere ku murango ngo ikabarongora, nukuvuga bagenda bayikurikira, ikase bagakata, yakata bagakata, nukuvuga niyo ari barongoye. Na Mose niyo yakurikira. Mwijoro naho ngo iyo nkingi yacibabera umuriro, nukuvuga urugendo rwabo Imana itavuze ati nimuhagarare, ntibahagarara ko nta gwitwazo. Ku murango yarabarongora, mwijoro ikabamurikira kugira ngo bashishikare urugendo rwabo, ko rwari rwo ku murango no mwijoro. Bashitse ku kiyaga, twabonye ngo bagiye bitwaje ibigwanishwa byo kugwanya abansi babo, ariko bashitse ku kiyaga, mbega barakirashe, barashe ikiyaga eka. Nukuvuga bavanye ivyizigiro muri Egiputa ko bagiye mu gihugu, mugabo bashitse imbere y'ikiyaga ivyizigiro birahera, bakura amaso ku Mana, bakura amaso kuri Mose, batangura kuboroga. Vya vyizigiro batangurana birahera. Mose abonye amarira yabo, aje imbere y'Imana aratakamba. Baratereka kunakambira Mose, kugira abantu bashishikare imvugo inzira iriho. Byari igeragezwa rya mbere bahuye naryo, vyizigiro biratakara. Hanyuma rero barajabuka ikiyaga, baragenda. Bashitse imbere inyota irabafata. Bagize barabona amazi, basanga n'ubumara, baridoga. Ivyizigiro birahera, bati Imana dukwemega Egiputa iki ije kutwicira aha hantu. Hanyuma Imana nye n'imbabazi, kuko bari mu nzira yayo yabaha amazi meza. Bakigenda bagira inyota, baraboroga, nukuvuga ivyizigiro vyabo vyabaheranye kubwibazo bagenda barahura navyo. Hanyuma rero guta ivyizigiro byaca batera umutima mubi, bagaca batanga kuvuga amajambo yo gutukana. Imana ati Mose, genda hajya kuri ya gitandara ukubite amazi araza. Mose arakubita. Byabigwanisha bafise byafashije byabaronka amazi, ntacyo byafashije. Hanyuma bageze imbere inzara iraza, tangura kwidogera Mose, kuvuga umutima mubi nico kigwanisha Satani yabateje, bituma bagenda barahona umugenda sinodonda aho bagiye barata ivyizigiro. Ariko ijambo mfise Imana yampaye niri jambo ryo kubabwira bene data, mubangirize vya vyizigiro mwatangurana. Izi ntambara turiko turacamwo Imana irazi ko ariho duca. Mureke kugira umutima mubi, umutima utizera ubatera kureka Imana nzima. Munagakurikira Imana yarayivuye inyuma, nagakurikira Imana yarayihevye kera. Nagira ngo ndabwire bene data mwiyubare. Aba Bisirayeli bavuye mu gihugu Imana ibakunda, kandi yari yarabasezeraniye ko bazoshika. Imana irabaha manu, barajya baranezerwa. Mugabo udakeye na kabiri ngo Imana iraturambiye, tuba twishakira inyama. Naho tuba tubayeho nayo muri Egiputa twarajya. None rero duha inyama Mose. Mose ngo agize guca yumva mu mazu mu mahema y'Abisirayeli n'amaborogo gusa, agenda kwitwara imbere y'Imana ati none Mana abantu sese jeje nabavyaye, nije nabonkeje, je nabahetse, ko ariko barantuka ngo ndabaha inyama ndazikura he? Imana ati Mose nuhumure ndazifise, genda ubabwire yuko ngiye kubagaburira inyama. Mose ati Mana inyama uzozikura he?
wenye utazi abantu ufise nyene bangana. Mbega ufata izi nka dutunze zogenda ukazibaga zobakwira, none izo nyama uzozikura he? Imana ati mbega Mose ukuboko kwaje kubaye kugufi, genda ubabwire ko ntazozibaha rimwe canke kabiri, sinzozibaha indwi imwe canke zibiri, nzozibaha ukwezi kose kwiramvuriye hamwe zisiga zibanukira. Ariko abidodombye bazisaba n'umutima mubi, bazisaba mwidoga ngo bazishira akamenyo bacagwaho nyene. Uyundi munsi ngo bagira ibibagoye baridodombera Imana na Mose. Imana ibateza umuriro guteraho bashagaje ngo ica gatatu cawe bose barapfa. Rero icagiye kiri cabiseye mu bugaragwa nukugira umutima mubi kubwo guta ivyizigiro. Abo babiri nibo babonetse arabahizi, bari mu bagiye gutata igihugu. Nukuvuga hari nyuma y'imyaka nk'ibiri bageze Kadeshi Barineya ku rugabano, bagira binjira igihugu batuma batasi 10 bazana inkuru y'incavutu, niyo yatumye Abisirayeli bose baborogera rimwe. Baravuga ati turondera umuntu adusubize iyo twavuye. Niho habaye gufata ingingo yuko abo bantu bose baboroze bavuza ayo majambo bose bazohidikiranira mu bugaragwa hagashika yaba. Abandi bose nabavukiye mu nzira. Rero Imana ikoresha uyu mukozi wayo, kuko iki gihe Abaheburayo bari barimwo cari igihe c'intambara, cari igihe c'ihamwa. Hanyuma rero kubwo kunanirwa baracika ivutu, bati ivyizigiro, bagira umutima mubi, hanyuma ngo bibatera kureka Imana. Niho tubona yabahanura avuga ati muhanurane bicitwa uyu munsi, mureke kugwa mu nyoshambi z'ivyaha, kuko mwacitse abasangiye data asangwa mubangirije ivyizigiro vyanyu gushika kwiherezo. Rero Imana ntiyaduhamagariye kuduhonya, ntiyaduhamagariye kugogwa. Imana yaduhamagariye ivyiza, ariko kandi urugendo rurafise ivyago, turafise aho tutegerezwa guca. Mose niwe yatanguje urugendo rw'Abisirayeli, ariko Kristo niwe yatanguje urugendo rwacu, kandi ngo niwe yabaye intango yo kwizera, kandi we yagusozereye. Rero bariko baraca muri urugendo twese tuko turaca mu nzira Yesu yaduciriye, kandi iyo nzira ntibaze ngo iroroshe. Ni inzira irimwo imitego myinshi, ni inzira irimwo ibibazo bitandukanye, ariko byasaba ngo ubangirize ivyizigiro watanguranye, kuko wasezeranye nuwo kugira gute ntazoduta mu nzira, nuwo kwizigirwa. Birakwiye ko tumukurikira. Aharara cabereka ingene bagiye barahera basekuruza babo bazize guta ivyizigiro, bazize guheba Imana. None rero bene data, Imana dufashe muntu wese agira ubuntu, amenye ko Imana uko yamye urukundo yamanya ari rwa rundi, uko yamye itabara ababazwa ariko itabara n'uyu munsi. Hanyuma turabona mu gihe Abisirayeli Abayuda baja mu kinyago, somye Ezekiyeli 37. Abayuda bagiye mu kinyago, Imana irabavugako, irababwira yuko imyaka 70 iheze bazogaruka mu gihugu cabo bwite. Ariko rero ubuzima bari babayemwo, ubuzima bukomeye bwo kubaho bitwa ko ari impunzi, ari nyagano, butuma bata ivyizigiro. Batangura kuvuga ngo amagufa yacu yarumye, twarataye ivyizigiro, Imana yaraduhevye, no kurimba ntituzosubira, twibere mu mahanga. Hanyuma rero ngo bacika ahantu imbere y'Imana aboneka nk'amagufa yumye. Nagira ndabwire ngo iyo dutaye ivyizigiro tukabiteshwa n'intambara ducamwo,
tukabiteshwa n'amageragezwa, kuko ayo niyo twasinyiwe duteza gucamo. Kuko Petero yavuze ngo hajya gice cya kabiri, gice cya mbere cya Petero 2 ku murongo wa 11, ngo abo nkunda ndabahanura ko muri nyamukira n'ingenzi mugira ingeso nziza mu mahanga. Mbega turi nyambukira? Amina. Mbega isi ni wacu, ntituri wacu. Rero dutegerezwa guca mu bibazo kugira ngo tuzoshike iwacu. Abayuda rero batangura kwidoga, bategwa n'umutima mubi, barata ivyizigiro, batangura kwidodomba. Niho Imana yahishurira Ezekiel ngo ari abona ngo ari mu kiyaya, abona amagufa yumye. Imana avuga ati ewe Ezekiel, mbega ayo magufa yoba mazima? Ati ni wewe wabimenya mwami. Murabona ingene yagiye arabwirwa n'ingene yagiye arakora gushikaho ayo magufa yabaye ingabo nyinshi. Imana iravuga ati aba bantu birirwa baridoga. Urasoma 3 ku murongo wa 11, katuwasome turabe. Ezekiel 3 ku murongo wa 11. Iyi ni ingaruka ku bantu bariko barata ivyizigiro, kandi urugendo twatanguye twagira tururangize. Ariko abantu benshi barihebuye, abantu benshi bagendana amaganya, abantu benshi bafite imitima mibi. Niko Imana yantumye. 3 ku murongo wa 11. Ezekiel 3 murongo wa 11 n'uwa 12. Mwashitega yemwe. Nuko arambarira ati mwana w'umuntu, ayo magufa niyo muryango wose wa Isirayeli. Ehe baravuga bata magufa yacu arumye, n'ivyizigiro vyacu birabuze, turashize gose. None vuga ubabarire utukuni ku mwami uhoragize, atehe nzorangaza imva zanyu, mbaduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu c'Isirayeli. 13. Nuko muzomenya yuko jewe nduhoraho, igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo mw'abantu banje. 14. Kandi nzobashiramwo impwemu yanje mube bazima, mbashire mu gihugu canyu bwite, maze muzomenya ko ari jewe uhoraho nabivuze, kandi ndabishikije ni kuhoraho agize. Ivyizigiro birahera. Barabona tuhoraho yaradutaye, yadukuye mu gihugu cacu. Abatwayo turi nyambukira, amagufa yacu arumye gose, imitima yabo iva ku Mana, baca batangura kwigira mu byo bagomba byose. Ariko Imana yacu ni nyembabazi, igira imigabo yo kubakura kugira ngo ibasubize mu gihugu. Bene data mutaye ivyizigiro, bene data muvise imitima mibi, kubw'intambara muri ko muragwana z'imisi y'iherezo. Imana amwiye ngo igira ibakuraho hantu kugira ngo ibashikane mu gihugu yabateguriye. Hasigaye gato mugashika. Reka guhemuka, muhemukira Imana, ni Imana yo kwizigirwa. Yaravuze. Amen. Yadusezeraniye ijuru kandi izoriduha. Reka gucibwa intege nivyo muri ko muracamo. Imana niyo habacanye. Nimureme mu mutima, musabe Imana ibahe guhagarara neza, kuko iyavuze ntiyivugurutsa. Ni Imana itabesha. Reka dusome hariya Igitabo cya mbere cya Petero 5 ku murongo w'9. Igitabo cya mbere cya Petero 5 umurongo w'9. Igitabo cya mbere cya Petero cya 5 umurongo w'9. Shaka umurongo wa 11.
ahanura abandi bose. 267 dusoma ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari hehe. Amina. Kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo, nimwaheza kubabazwa akanya gato izobahingura rwose ubwayo, izobaremesha ibahiki. Amen. Imibabaro uri kuracamwo Imana irayizi, uri mwihingurwa. Aba bandikiwe bari barasabagiye, bari inyambukira muri Aziya ntoya mu ntara zishika 5, hanyuma nabo barata ivyizigiro bariheba, kuko barata Imana yaradutaye, Imana yaraduhevye. Ariko Petero umukozi w'Imana arabahanura arababwira ati mumugwanye mufise ukwizera, kuko ni Satani ateza kubura ivyizigiro. Ni ikigwanisho gikomeye ariko arakoresha muri iyi minsi, kimeze nk'ikintu bafuka mu maso, umuntu ukamengo ntazi ivyo yizeye ivyo ari vyo, ukamengo yarahenzwe, ukamenga ivyo Imana iravyirengagiza, bigatuma adendebukirwa. Petero arabwira ati imibabaro murimwo si iwanyu gusa, bene data bose bo mw'isi barayicamwo, bose bayirimwo. Hanyuma arababwira ngo kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo, nimwaheza kubabazwa akanya nimwaheza kubabazwa nk'uko Imana yabigeze, nk'uko Imana ibigomba, nk'uko yakugereye. Amina. Zokugirira neza. Icyo usabwa no gushishikara, ivyizigiro watanguranye ugashishikara gushika kwiherezo, tuzogororerwa yemwe. Erega Yohana yabonye ishengero igihe yabwirwa ngo naduge, ko turabona igice ca 3 giherana n'ivyo Yohana ariko arabwirwa vy'amashengero. Igice ca 4 niho yumva ijwi rikomeye rimubwira ngo nudugu zino kugira nkwereke ibizobaho mu ijuru naho. Wacaraduka niho atangura kubona ingene habaye inama yo gucungura umwana w'umuntu. Igice c'indwi murongo w'icenda niho tubona ngo yabonye ishengero rinini, ngo atawoshobora kuriharura, rivuye mu mahanga yose n'indimi zose n'ubwoko bwose, ngo bahagaze imbere y'Imana bafise amashami y'intsinzi. Amina. Hanyuma rero ngo umwe muri babakuramu bati mbega Yohana, abo bantu bahagaze ubonye ni bande kandi bavuye he? Ati jewe ntavyo nomenya, niwe mwobimenya. Yabwiwe ngo abo bantu n'abavuye mu mibabaro yo mw'isi, bamesuye imvune zabo, bazezesha amaraso. Ati nico gitubona bari imbere y'Imana bariko barashima. Ati Imana izosanza ihema hejuru yabo kandi izobahanagura amosozi yose. Abariko bararira mwihangana. Hallelujah. Abariko bararira ndabaremesheje kuri umugoroba. Imana mwe ndababwira ni muti ivyizigiro mwatanguranye. Imana mwize ni nzima, Imana mwize nipfa, ni Imana nkuru. Aho uri kuraca naho yaguteguriye byavuye kuri yo. Wewe utagira gahuzu wihangane, nihingurira urimo. Amen. Wewe ubuzi imibereho wihangane, uri mwihinguriro, niwamara kugeragezwa akanya gato Imana izoguha inkomezi.
Amina. Abariko bariga bayobegwa. Imana y'abantu yakongo mwihangane muri mwihinguriro ry'Imana. Reka guta ivyizigiro. Reka kugira umutima mubi. Mbega kugira umutima mubi Imana wocu jahe. Mbega wocu bigenza gute. Mbega ico wokwihana igiki. Reka iyo Mana igihe gikwiye kigeze izogushira hejuru. Amen. Reka turabe hariya Abanyefeso abaringi baharirimbye Efeso je ca 6 ujya murongo cumi na kabiri 13 Abanyefeso 6:12-13 Amina. Mwashitseyo ga yemwe. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzisi y'umwiza nimwemu mbiza hano ho mwijuru. Kubw'ivyo mwabira ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi umeze gute, ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose mugahagarara mushikama. Intambara yacu abo tunigana saba inyama n'amaraso. Uwo mukazana wawe ufitiye umwikomo umuhora ubusa siwe. Uwo mukaso ugendanira umwikomo iminsi yose bigatuma ugira umutima mubi umengo nta ciza co kuvako uwo mukorera siwe. Uwo mugabo akugiriye nabi wamana umutima mu iminsi yose siwe yemwe. Aba bana bakunaniye bituma wamana umutima mubi no gusenga uri kurabivamwo sibo. Abo tunigana saba inyama n'amaraso tunigana n'abakuru. Ubwo n'urwego ga. Ugwa kabiri n'abafise ububasha no kuvuga n'inzego zipanze neza zihagaze kugira ngo zigwanye ubutwe bw'abantu, kuko Satani amaze gukorogwa gacaguma ahantu. Amina. Adayimoni nibo baziyerera isi yose bagira n'abantu b'Imana. Abo nibo baduhanze. Azokorogwa igihe gikwiye kigeze aca manuka ikuzimu abohwe abera baronke akoyokwe. Ariko uyu munsi tunigana n'abakuru nuko kuvuga bo ku rwego rwo hejuru, tukanigana n'abafise ububasha n'abaganzisi n'umwiza nimwe mu mbizano hahe. Abo bose bahanze twebwe. Nico gituma dukwiye kwambara ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo duhagarare tudatsindwa, kuko umunsi mubi uriho imbere y'umuntu wese. Bego uwo munsi uriho. Amen. Uwo munsi mubi uriho. Abandi bakaba baryohewe, wowe uwo munsi ukazinduka ari mubi. Abandi bakaba bibere mu mahoro, wowe uwo munsi ukakuramukira. N'utarashira nazora mukigwa, n'undi azora mukigwa, n'undi azora mukigwa, n'undi azora mukigwa. Ariko duhagarare dushikamye, dufise ibigwanishwa Imana itanga. Icambere senga
senga Imana iguhe kuwimvuga kuri. Ica kabiri, senga Imana iguhe kugororoka. Ica gatatu, senga Imana iguhe ukwizera gushikamye, umenye ivyo wizeye ko ari ukuri. Ubwa kane, kizwa neza. Amina. Iyo ngo ni inkofero yemwe. Kizwa neza. Ca gatanu, zigama ijambo ry'Imana. Iyo ngo ni inkota ya mpwemu. Ca gatandatu, musengi. Ibigwanisho bingahe? Bitandatu. Icindwi n'ibirato vy'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubwo butumwa nibwo buzigamye abantu b'Imana. Ufise muri we ntatinya kugenda, kuko aho duca naho hagoye. Ufise ivyo birato by'ubutumwa bwiza bw'amahoro urashishikara. Igwanisha ndwi. Ivyo rero ukaba ufise uyu munsi, urahagaze. Ndaho Satani kugwanya ribesha. Ijuru wategura uzoshikamo. Ariko nambu bikenye, senga Imana ibiguhe kugira ngo uhagarare neza. Nibigwanishwa Paulo yabwiye Abanyefeso igihe yari Roma ngo hari umusirikare yamamucungereye, kuko ntiyari mu nzu imboye nk'abandi. Yarafise inzu apanze, mugabo akagira umusirikare amwama hafi. Aramwitegereza kuva ngaha, aramanuka shaka kubirato. Ati umukristo yarakwiye kwambara nk'uko. Aca rero yandikira Abanyefeso ariyo kugira ngo abagabishe, abereke ko araho tunigana nabo. Mugabo saba inyama n'amaraso, abo ni bariko baratuma abantu benshi bagira imitima mibi, bagakorera Imana bidoga ngo ivyabo vyaribagiwe. Maze imyaka myinshi nagenda abwire bene data, mwebwe mwasengewe ngaha, gira ivyizigiro. Mureke guta ivyizigiro. Imana yanyu ni Imana nziza. Igihe kigeze izokwibuka nawe unezerwe. Amina. Imana idufashe cyane. Ngira ndangize dusenga Imana, ariko tubanze dusome hariya mu cete ca mbere Paulo n'Abikorinto. Cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto. Cete ca mbere Paulo n'Abikorinto, cya gice c'icumi, gice c'icumi. Gice c'icumi Abikorinto, cete ca mbere, cya gice c'icumi. Reka dusome ujya murongo wa 11. Shaka murongo wa 13. Cete ca mbere Paulo n'Abikorinto. Murahabona? Avuga ngo ariko ivyo vyose, ivyo vyabayeko kugira ngo bitubera akarorero, kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe. Nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagwe. Nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira. Ariko Imana niyo kwizigirwa, ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Ivyabaye ku Bisirayeli cari igitutu, ko tubona ko isezerano rya kera ibivugwamwo byose n'igitutu cy'ivyari vyimirije kuba muri isezerano ry'iwacu. Nico gituma Abisirayeli asangwa batize Imana bagati vyizigira Imana ikabahonya. Bobo bari mu rugendo rugaragara, twebwe ntizo twihanganira, kuko urugendo rwacu rugwa mu buryo bw'impwemu, kandi igihugu tuba turajamwo ni igihugu cyo mwijuru. Cyo gituma umuntu wese akwiye guhagarara neza. Aya mageragezwa mubona
muntu wese ariko aracamwo Imana ibanza kuyapima, kuko twese iratuzi yemwe, irabanza ikayapima, irazi uko yakuremye, irazi inkomezi zawe. Iyo ubonye akuje komenya uti aya anshitseko, Imana ibanza kuyapima. Hanyuma icukuye gusaba n'inkomezi kugira ngo ushobore guhagarara neza muri ayo mageragezwa, kuko ntawe uzohanagurwa amarira ataritse. Imana ngo izoduhanagura amarira yose ku maso, rero uzohanagurwa n'uwaritse. Ibituritse navyo n'ayo mageragezwa, mugabo kandi ngo nta cabagerageje atari cyo umuntu yo kwihanganira. Uwiyumvira ko agihagaze niyiyubare, ko nta gwitwazo na rumwe. Byasaba ngo umuntu asabe inkomezi, za nkomezi twumvise mu gitondo twabwiwe dukeneye kugira ngo dushobore guhagarara neza mu mageragezwa. Hama nitwaheza kugeragezwa, nitwaheza gutunganywa, Imana izotwambika ubwiza, izodushumbusha, izotugirira neza. None rero dukora iki? Yakobo gice ca 5 murongo nuwa 13 wonyene. Kwivyo bihe biteza kudushikako, twokora iki? Yakobo gice ca 5 murongo nuwa 13 havuga ngo muri mwebwe nihaba hari ubabaye nagire gute? Nasenge. Amen. Nasenge. Nihaba hari uroraniwe nawe naririmba ishimwe himbaza Imana. Mugabo kandi nawe uroraniwe umunsi mu bintu byose ngo wari ukwefye, ejo nawe uzowe gushikira, uzumenye yuko kugira ngo uhagarare udusenga Imana, kuko Imana yacu nishoboye byose kandi nidukunda. Naya majambo rero bene data numvise ngo dusangire, muri mwebwe mwirinde nihagire ugira umutima mu butizera, mutera kureka Imana nzima. Noneho nagira ngo mpamagara uyu muntu yagize uyu mutima mubi. Iyi minsi umaze ngaho ufise umutima mubi, byaranse ko wakira ivyo urimwo, bigatuma ugenda uridoga, ukagenda n'amajambo mabi, no gukorera Imana ugaca ugenda urapunguza, bigatuma igikorwa c'Imana ugihagarika. Urimwo unyaruke, tugusengera Imana kugira ngo iguhindurire, ikugirire neza, kwambika inkomezi, hanyuma rugwana unesha. Gihe nicashika zotabagwa, kuko hariho igihe Imana yashingiye umuntu wese. Wewe ugena n'umutima mubi, ndaguhamagaye nushike hano. Wewe wataye ivyizigiro, nuze kugira ngo abakozi b'Imana bakurambike kibiganza bagusengera Imana. Hama rero Imana igufashe, Imana ikikwegera, kuko turi mwisi tugwana intambara. Yobu yavuze ngo umuntu wese ari mwisi ari mu ntambara, kandi izo ntambara Yesu nizo yaciyemwo, natwe turabakristo teza kuzicamwo. Byagiza ngo wiyegurire Imana, iyo Mana uyiyegurire uyisenge kugira ngo iguhe guhagarara neza, kuko intambara duteza kuzicamwo. Ariko umuntu w'Imana amenye uhamagagwa agiwe, akagira ivyizigiro vyiwe, akabiguza mu mutima kugira ntagire ikimutesha, kumaze guta ivyizigiro haje utakaye. Imana ibafashe. Wewe uri kurata ivyizigiro, nawe uri nyuma hariya, ndaguhaye kaze nunyaruke. Uyu munsi ivyizigiro biracariho,
Imana itanze ivyizigirira hano, ibyawe Imana ivyibuke.